louange et remerciements au Seigneur. amashimwe abe ay'umwami Sa parole nous ko ijambo ryiwe ritunyengetera nous saisit ubuntu bwiwe buradufata et de ce que son esprit kandi ko nous mpemu wiwe conduit dans toute aturongora mu kuri kose. la parole Ijambo que nous avons lue iryo tumaze gusoma ry'intangamarara touché au cœur. ryankoze ku mutima. Et si nous considérons le contexte nitwaraba à l'époque, ingene vyavuzwe kiriya gihe vyabaye mu gihe Imana yihishurira ubwoko bwayo mu isezerano, c'était dans ce temps kandi ni muri ico gihe nyene aho ibintu bikometse vyakorekera igihe co kuvayo n'igihe co kwinjira dans le pays. mu gihugu. Ici, deux questions sont posées. Hano ibibazo bibiri birabajijwe, havuzwe ibintu Psaume bibiri. 114, verset Izaburi 114 umurongo wa gatanu ngo urinde wewe wa kiyaga kugira ngo uhunge, nawe Yorodani kugira ngo wigigwe inyuma. Igihe ubwoko d'Israël bwa Israeli bwasohoka buva muri Egiputa, ikiyaga ciciyemo kubiri, kuko Imana avait un projet yari ifise umugambi udasanzwe hamwe n'ubwoko bwiwe. Nkuze kubivuga, s'il n'y a pas de chemin iyo atanzira iriho, que toi et moi iyo wowe na jewe puissions dushobora emprunter en gucamwo tant que peuple de Dieu, nk'ubwoko bw'Imana, si il n'y a iyo atanzira iriho, Imana iraza guca inzira imwe, izobikora. et s'il faut Kandi passer au milieu de nimba la mer, bikenerwa kuca hagati mu kiyaga, qu'est-ce que la mer? mbega ikiyaga ni giki? Cari gifise iki? Pourquoi Kubera iki t'es-tu reculé? ngo wahunze wa kiyaga? Kubera iki wiciyemo kabiri? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Washikiwe n'iki? Et pourquoi? Kandi kubera iki? Psaume 114, Zaburi 114 pour frayer umurongo le wa passage gatanu au peuple kwari kugira ngo hacibwe inzira y'ubwoko bw'Imana, kugira ngo burengane, kugira ngo buronke inzira bucamwo à la terre ishika promise. mu gihugu c'isezerano. Muri uwo murongo nyene, Fin de la marche du peuple d'Israël, impera y'ubwoko bwa Isirayeli ishizwe imbere y'amaso yacu. Inyuma y'imyaka 40 haravuzwe pour toi Jourdain que tu tournais le ngo dos. wewe Yorodani, Du verset 5. Isaburi 115 umurongo wa gatanu agace ca nyuma. Ntituvyibagire mu gihe co kuvayo no mu kwinjira mu gihugu, ibintu bisa cane byarakoretse. Ivyo Imana yakoze ku ntango Il le fait aussi kandi à la fin. ibikora no ku mpera. Amen. Co kimwe Il a fait sortir nk'uko l'Église yasohoye ishengero ryo mu isezerano rishasha à main forte. n'ikiganza c'inkomezi, co kimwe izoginjiza mu kiganza kiri hejuru, kandi tuzobona ubwo bwiza bwiwe. Comment ça se fait que les montagnes bondissaient comme Byageze gute kugira ngo imitumba yiterere hejuru comme des agneaux? nk'intama? Psaume 114, je n'ai pas encore vu les montagnes bondir. Sindigera mbona imitumba yiterera hejuru. Oya, ariko hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka. Iyo yihishuye ikishurira ubwoko bwayo, hariho ikintu runaka kiba iruhande yacu. Tout l'entourage s'en aperçoit. Ibidukikije byose birabibona. Grâce, Tugirire ubuntu kugira ngo ivyo vuba vuba car bibe ariko bimera. Inyishu niyikurikira au verset 7, ku murongo w'indwi. c'était plutôt le verset 6 tout à l'heure. Ku murongo wa Ensuite, la réponse gatandatu au verset 7, à la buri ku vue murongo du Seigneur tremble. w'indwi. Toi terre, à la vue du Dieu de Jacob. ngo wewe wasi we ubonye Imana ya Yakobo, oya atari imbere y'ubwoko bwa Isirayeli, ariko imbere y'Imana y'ubwoko bwa À Isirayeli, cause de toi né. atari ku bwawe canke ku bwanje, ariko kubwo umwami we yaducunguye, wowe nanje,
akaba yaraduhamagaye mu mazina yacu. C'est à cause de lui. Ni ku bwiwe niho akora ibyo bintu byose bihambaye mbere no muri iki gihe. Mwene data, mushiki wanje mu mwami, nagomba ko tubona uno munsi hamwe n'Imana idufashije ko atari ikintu coroshe kandi si ikintu gitogwa byoroshe icyo twakiriye, ariko uguhishurirwa kukugomba n'ijambo ry'Imana muri ino misi ya nyuma. Tuzi ko abantu benshi baravuga ubutumwa ku ijambo ry'Imana, barasoma ubutumwa bwiza, ivyete, isezerano rya kera n'isezerano rishasha, bakigisha ubwoko umwe wese uko abishoboye. Ariko Imana iravuze ngo muzoba mwese abigishijwe n'Imana, uhereye kuri nyarucari gushika ku buhambaye, kandi ntimuzoba mugikeneye kwigisha umwe uwundi. Amen. Twe tubayeho mu gihe cyo kwigishwa n'Imana, mu gihe cy'inyigisho y'Imana, kandi ibyo byose mu ntumbero imwe itomoye nini cyane kandi y'ubwiza, ni ukuvuga uguheraheza kw'ishengero rya Yesu Kristo. Uno munsi ndagomba gusoma imirongo imwe yo muri Bibiliya nk'uko tugomba kwiga ibyanditswe vyera, kugira ngo dushobore kuronka kubona muri rusange ku ijambo ry'Imana, ukubona muri rusange ku ijambo ry'Imana, kuko ico abantu bavuga ku ijambo ry'Imana ntigihagije. Imana ubwayo igomba kutubwira mu ijambo ryayo. Amen. Ubwa mbere ijambo nyubatse muri runo rugendo rivuye muri Matayo igice cya 13. Nagomba gusoma hano umurongo wa 51. Matayo 13 umurongo wa 51. Mbega ibyo murabitahuye byose? Baramwishura bati egome. Nawe arababwira ati nico gituma umunyabwenge w'ivyanditswe wese amaze guhinduka umwigishwa w'ubwami bwo mu ijuru asa na nyenurugo asokora mu vyo atunze ibintu bisha n'ivya kera. Hano ni ikibazo c'ukwiga mu bwami bw'Imana bwo mu ijuru. Amadini yo ku isi yose arafise amashuri yabo, barafise amaseminari, barafise abigisha babo, barafise ibitabo ivyo bigishamwo ababo, barafise ivyo bavuga ku bintu, ivyo babisunga. Il existe dans toutes les confessions, dans toutes les communautés religieuses, mu madini yose, mu bemera bose, mu makongre, barafise ivyo bigisha, barafise ivyo iyo migwi y'abasenga bigisha. Benshi muri bo iyo bagomvye kugira umunsi umwe ngo bagire ubukozi bwabo, baratanga imyaka myinshi, bakagenda bakiga cane kugira ngo umunsi umwe bazoshobore kuja kwigisha abantu. Ni amazu yo kwigisha abantu bashizeho. Aha rero tuca twibaza kuri uriya mugabo ahambaye w'Imana Pawulo yakurikiye izo nyigisho, yagiye mu iseminari nk'iyo ku birenge by'umwigisha akomeye, maze kumpera
arangije amashuri yiwe nta kintu na kimwe yari azi mu by'Imana yari kirakora mu gihe ciwe, kuko atari afise uburenganzira ku buvugishwa bwa Bibiliya n'inyigisho y'Imana. mbere havuzwe mu migani ngo ahantu hatagira uguhishurirwa n'Imana ubwoko burazimira. Amen. Imigani 29:18. None guhishurwa n'Imana kuza gute? Atari mu mashuri y'abantu, oya, hajya aye havamo guhishurirwa kw'abantu. Ibyo turashobora kubirengana tukavyibagirwa. Ibyo dukeneye ni uguhishurirwa kw'Imana. Kandi vyiza du royaume des cieux, on ne forme pas seulement une certaine mw'ishuri ry'ubwami bwo mw'ijuru ntibigisha gusa abantu bagomba kuba imbere y'abandi, bagomba kuzofata ibibanza, ariko mw'ishuri ry'ubwami bw'Imana bose nyarucari n'uhambaye bicara hamwe ku birenge bya Yesu Kristo. Amen. Bose bakumva amajambo yiwe abahishurirwa na mpwemu yera. Amen. Aho rero mu kanya gato muba muzi byinshi gusumba ba bandi bagiye mu mashuri y'abantu imyaka n'imyaka. Hano haravuzwe neza neza Matayo 13:52 ngo nico gituma umunyabwenge w'ibyanditswe wese amaze guhinduka umwigishwa ubwami bwo mw'ijuru. Bose baragomba kuronka inyigisho umwe wese, hanyuma uwarose inyigisho akibwira acishije hejuru, akibwira ngo hari ikintu arico. Ariko hano ni ikintu gihambaye gusumba iki, ni ishuri ryo mu bwami bwo mw'ijuru. Inyigisho y'Imana ni ukwinjizwa mu kugomba no mu mugambi w'Imana nyene ububasha bwose. Aho rero niho aho dushika buno nyene kw'ijambo ryo mu isezerano rya kera, iryo tuzi twese neza mu muhanuzi Amosi. Tubwirwa hano ngo Imana nta kintu na kimwe ikora kiretse ibanje guhishura umugambi wayo. Bwa mbere ikawuhishurira abasavye biwe abavugishwa nayo. Amosi 3:6-8. La trompette sonnera-t-elle dans une ville sans que les gens soient effrayés? Mbega inzamba yovuga mu gisagara abantu ntibagire ubwoba? Hari icago coshika mu gisagara umwami atagitumye? Oya, Imana umwami nta na kimwe akora adahishuriye umugambi wiwe abavugishwa nawe abahanuzi. 8. Intambwe iravuze, none ninde atotinya? Umwami uhoraho aravuze, none ninde atovugishwa nk'umuhanuzi? Hano tuje twinjira neza neza mbere ibyina mu cigwa. Si umuvugabutumwa, si umuntu uwo ari we wese, ni Imana umwami bwayo iyo yavuze, kandi ni kubwo abavugishwa nayo abahanuzi, kugira ngo ishireho imbere y'igihe umugambi wayo w'agakiza, kandi byose bigenda bikoreka bihuye n'umugambi w'Imana. Ndamaze kubivuga muri no misi, nimba umwe muri twebwe yobaza ati mwami, byose biriko birazimba, tegeka imitima y'amareta kugira ngo ibintu bigende bizimbuka. Rongora abatwara ibihugu kugira ngo ntihasubire kubaho intambara
kugira ngo babe abantu bumva ibintu oya ntibishoboka uko Bibiliya iramaze kuvuga ibyo bintu yarabibuye imbere y'igihe intambara impuha z'intambara inzara ibihe bizimvye byose byabuwe mu ijambo ry'Imana bitegerezwa gusohora. Ntidushobora gusenga ngo turwanye ukugomba kw'Imana, dutegerezwa gusenga ngo ukugomba kwawe kuranguke ku isi nko mu ijuru. Amen. Reka tuje muri Mariko igice ca mbere imirongo ya mbere. Mariko igice ca mbere uhereye ku murongo wa mbere. Le message de salut de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a itanguriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana nk'uko byanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana, ngumve ngira ntume integuza yanje imbere y'amaso yawe ikuroranirize inzira. Murongo wa gatatu. Ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Nagomba hano gushimika ku majambo ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bwagize intango nk'uko byanditswe mu muhanuzi Yesaya mu kigabane ca 40, kandi nk'uko byanditswe muri Malaki 3 umurongo wa mbere. Atari nk'uko abanditsi babyibaza, nk'uko bari babirindiriye, oya nk'uko umwami we yari yabitangaje acishije ku munwa w'abahanuzi biwe. Nimunyemerere mvuge neza muri kino kibanza ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo umwana w'Imana ni uguheraheza kw'ishengero ry'umwami bizogira intango, atari gusa ivyo ariko bizogira n'impera nk'uko vyanditswe mu bahanuzi, nk'uko vyanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, atari nk'uko abantu bavyibaza. Kumbure bo baba bariyumviriye kwakira umwami nk'umuntu akomeye, nk'idini rikomeye cane, hanyuma ngo bamubone hagati yabo. Ariko Imana yari yaravugishije umuhanuzi Yesaya 40:3 ngo nimwumve ijwi ry'usemera mu bugaragwa ngo nimutegure inzira y'umwami. Mu bugaragwa muce inzira z'ibihamo by'Imana yacu. Oya atari nk'uko abantu babyigisha, oya nk'uko atari nk'uko bari babirindiriye, ariko nk'uko Imana yari yabivuze mu ijambo ryayo. Nigo rufatiro ubwo abantu b'Imana bahagaze ku ntango y'isezerano rishasha, mu gihe ata murongo n'umwe w'isezerano rishasha wari bwandikwe. Abo bantu bari munsi yo guhumekerwa neza kwa mpwemu yaragutumbereye, kandi bamenya muri vyose ugusohoza k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ico Imana ikoze kiba gitandukanye n'ico abantu barindiriye. Yohana yari wenyene, ariko ntiyari wenyene, kuko hari handitswe
celui qui m'a ngo envoyé uwantumye kubatiza mu mazi yambariye ngo uwo uza kubona mpemu amanuka kuri we akamugumako, uwo niwe abatiza muri mpemu yera no mu muriro. Yohana wa mbere 33. Hano hariho ugufatana n'ijambo ry'ubuhanuzi, maze mu nyuma hacaza igikorwa cy'ubuhanuzi cyakurikira amajambo y'ubuhanuzi. Kandi nagomba ko uno munsi ku bw'ubuntu bw'Imana dutahura by'ukuri ivyo rimwe burundu. Imana ntiyarungitse mwene data Branham kugira ngo akore ikintu gishasha, ariko yamurungitse kugira ngo atugarukane mu isezerano, mu ijambo rya kera ry'Imana, atugarukane ku ijambo ry'ubuvugishwa kugira ngo aduhe kubona muri rusange byose. Ni ijambo kandi ryabaye rihambaye kuri twebwe mu cete cya Yohana mu gice ca mbere ku murongo wa mbere. Yohana wa mbere ngo icariho ku ntango, ibyo twumvise, ibyo twiboneye n'amaso yacu, ibyo twabonye, ibyo ibiganza byacu byakozeko. Jambo ubugingo, umurongo wa kabiri. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, nibwo tubabwira, twarabubonye, dushinga intahe, kandi nibwo tubamenyesha ubugingo budashira bwamanye na Data wa twese, tukabwerekwa. Amen, amen, amen. Turabwiwe neza hano bifoboye ngo icari mu Mana Data caragaragaye muri Yesu Kristo ku bwacu, muri we natwe dufise ubugingo. Kandi haravuzwe hano ngo ico twiboneye, ico twiyumviye ni ijambo ry'ubugingo. Ubu rero ndabinginze mugabe, gushika ubu sindigera mbona amajambo, narayumvise gusa. Ijambo rivuzwe ubwa mbere ntiriba riboneka, ariko hano haravuzwe ngo ibyo twiboneye, ibyo twe twumvise mu ijambo ry'ubugingo, nibyo tubatangariza. Nibyo tubatangariza. Ijambo ryambaye umubiri, ntiryagumye ari ijambo risanzwe ryakozwe n'indome, ntiryagumye ari ijambo ryaterateranijwe n'indome n'abantu, oya mubare n'abantu, oya ijambo ryarambaye umubiri. Mu yandi majambo, amasezerano ay'Imana yari yaratanze mu ijambo ryayo yabaye igifatika. Kristo ni ijambo ryambaye umubiri, ariko kandi ni mu ishengero niho ijambo ryose, ubu ijambo ryose ryavuzwe rigomba kugaragara mu buryo bugaragara. Munyemerere ndabivuge neza mu buryo busa. Iyo dutangaza ubutumwa bw'agakiza k'ubugingo, il ne faut pas se contenter de l'annoncer. Si ukugira ngo tubitangaze gusa, birakwiye yuko ubugingo bwumva ijambo ry'agakiza, ko ako gakiza kabe muri ubwo bugingo. Si ukugomba gusa amajambo, oya, n'ukuraba ibikorwa bigaragara by'ijambo, ibyo tuba twumvise hamwe n'amatwi n'umutima, maze ibyo twakiriye hamwe n'ukwizera.
lorsque le Seigneur, iyo umwami lorsque Dieu le Seigneur iyo a dit imana umwami que la yavuga lumière soit, ngo umuco ce n'était nubeho pas ntabwo des yari paroles amajambo seulement sur le gusa moment. oya muri icyo gihe C'était pas que des mots, mais ntiyari amajambo l'instant asanzwe d'après, oya imukanya ces inyuma paroles sont ayo toutes majambo transformées yaca en ahinduka un élément agaca direct aba de ce ikintu qui était exprimé gifadika cavuzwe par ces n'ayo paroles. majambo amen amen C'est de cela n'ivyo dont nous rero parlons. ivyo nivyo Et tuvuga c'est le ministère ni dans ubukozi lequel nous nous dirigeons. ubwo tutumbereye Pas seulement atari des gusa paroles amajambo résonnent dans l'espace. yumvikana mu kirere oya ayo tuzoguma twibuka kumbure Une fois de rimwe kumbure oya ariko n'amajambo atasubira inyuma ubusa adafise ico akoze qui accomplissent ariko asohora ico imana yayatumye gukora amen. Et je suis convaincu que kandi si mfise ubushizi bw'amana nitwatahura ubutumwa bw'ubuhanuzi bufise agahigo bwahigishije runo runganwe umuhamagaro ku bizera à sortir ngo basohoke de l'église épouse baje mu ishengero et qui mugeni d'autre part kandi ku rundi ruhande est mal compris par les gens butahurwa nabi n'abantu kuko que bibwira nous sommes ngo si twe turi stupides abantu et que b'ibipfu nous suivons ngo un dukurikira homme. umuntu Qui a suivi ninde yakurikiye yohana Personne. nta n'umwe les gens abantu n'y allaient que bagenda pour gusa entendre kugira ngo le bumve message ubutumwa de Dieu, bw'imana de la bouche mu kanwa de ceux kawawu kujya muhanuzi car kuko en sa personne muri we nyene s'accomplissait hasohora Esaïe chapitre yesaya 40, igice ca verset 40 3. umurongo wa gatatu Dans son ministère Malachi mu bukozi bwiwe maraki gatatu umurongo wa mbere s'est accompli. warasohoye Et à partir du moment guhera mu où gihe par l'intermédiaire canke de l'homme, biciye ku muntu ijambo ry'imana ryarasohoye ubuhanuzi bwambara umubiri maze buragaragara imbere y'amaso yacu ntitugikeneye kubona umuntu yitwa ngo uku n'uku n'uku oya ariko ni imana ubwayo imana nzima ubwayo niyo ikora mu buryo ijambo ryayo risohora muri ubwo buryo. Qui était Moïse? Ni Mose yari igiki? Moïse Mose était l'homme yari umuntu uwo imana pour yakoresha accomplir kugira ngo la isohoze promesse qu'il isezerano avait faite à Abraham. iryo yari yarahaye aburahamu. Et nous voyons turabona qu'il dut lui-même yuko ubwiwe yomotse attendre yarahunze arindira imyaka 40 ariko mu gihe igihe n'isaha y'imana yari imaze kudodora aho yego iyo mwene data Branham abivuga neza ngo wa Mose wa kera ashaje atari wa wundi w'imyaka 40 oya mu nkomezi ziwe zose z'umugabo ariko ku myaka ya 80 acamanuka muri Egiputa n'inkoni yiwe mu biganza. nimba ari umuntu yashobora kumubaza ati Mose mu mutwe ufise iki yari gushobora kwishura bagenzi baje nta na kimwe mfise mu mutwe ariko uwamvuganye naje wambariye ndiho imana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo niyo intumye kandi irafise ikintu gikomeye nk'umugambi kandi ngomba kuba hajya igihe ico kintu kiza gukoreka. aho hari wa Mose nyene ariko isaha y'Imana yari yadodo mbona nyene Imana ica yivanga mu bintu ntibwari ubumenyi cyangwa ubushobozi bw'umugabo ariko Imana umwami yari yishuye ngo nabonye akaga ku bwoko bwanje n'akamo kabo kakaga kashitse imbere yanje nico gituma ndagutumye amen kugira ngo ubasohore. Ndabibasabye no munsi ninde yasohoye ubwoko bwa Isirayeli?
imana canke mose Dieu sous la direction imana de Moïse, munsi y'uburongozi bwa car mose il faut kuko toujours qu'il iminsi y ait yose un homme birakwiye ko habaho qui la umuntu parole uwo ijambo prend rishobora forme gufatamwo et se imero réaliser. maze rikambara umubiri Frère Branham rigasohora dit aussi, mwene data Branham nous kandi aravuga sommes ngo natwe devenus turi partie twabaye igice de la parole. c'ijambo Nous ne sommes pas en dehors. twe ntituri Nous ne inyuma sommes pas à côté. ntituri Nous iruhande sommes devenus des fils twabaye et des abahungu filles de n'abakobwa Dieu b'imana par la foi kubwo kwizera en Jésus-Christ. muri yesu kristo Mais ariko si nous regardons le passé, nitwaraba kahise personne nta n'umwe n'a de peine. yo Au contraire, kwirusha on oya trouve ahubwo suffisamment de gens ushobona abantu qui benshi décorent les tombes des prophètes, baca basiga qui imva prêchent à leur z'abahanuzi sujet, bakaca bavuga etc. ubutumwa kuri abo bahanuzi Mais n'ibindi si ariko nous parlons nitwavuga de l'époque igihe actuelle, cuno munsi il en va tout autrement. bica biba bitandukanye Je peux vraiment me permettre ndashobora kwiha uburenganzira bwo guca urubanza humilité. mu guca bugufi J'ai kose rencontré suffisamment, nahuye je voudrais cyane le dire, nagomba d'hommes kubivuga de Dieu abantu benshi qui sont b'imana connus dans le monde bazwi mu isi yose et ils ont tous bose dit unanimement. baravuze bose atawuvuyemo kandi kumbure n'uno munsi Nous barabivuga savons et bati ngo croyons turiyazi que Frère Branham kandi turizera ko a eu le plus Branham grand ministère yarose igikorwa depuis le gikomeye jour cyane de guhera Jésus-Christ. mu minsi ya yesu Et que kirisito Dieu kandi ko n'a imana été avec aucun homme itigeze comme il ibana a été avec lui. n'umuntu n'umwe Là, vous pouvez nk'uko yabanye parler nawe aujourd'hui, aho murashobora et kuvuga je vais uno éviter munsi de mentionner ndagomba des noms, mais avec kwiyubara les plus kuvuga amazina grandes ariko hamwe personnalités n'abantu bakomeye dans les cyane rangs du mu plein mirongo d'évangile. y'ubutumwa bwiza bwuzuye Mais au moment ariko mu gihe Frère Branham mwene data Branham a quitté la partie yava mu évangéliste, gice la cy'ivugabutumwa prière pour les malades. no gusengera abagwayi Tout est resté, l'évangélisation est restée, la byose prière pour les malades. ibivugabutumwa no gusengera abagwayi byaragumyeho ariko yarinjiye mu gice gikurikira ni ukuvuga mu gice cy'inyigisho Et déjà beaucoup sont kandi devenus, benshi sont revenus baciye en arrière, basubira pardon, et inyuma n'ont plus suivi. kandi ntibasuye Et kumukurikira quand il maze est vraiment igihe by'ukuri sorti yasohoka avec la parole afise prophétique ijambo très clairement ry'ubuhanuzi ritomoye et a dit yaravuze ati chapitre maraki igice 4, cya kane les versets 4 et 5 umurongo wa kane na gatanu bigomba gusohora igihe avuga nka yohani ndizera ko mubitahura yohana donner un auto-témoignage. Je voudrais yatanze le lire. intahe nagomba Tiré de kuyibasomera l'évangile de mu butumwa Jean. bwiza bwa yohana Et plus précisément, neza na neza mu gice cya mbere il est bien écrit, kuko haranditswe neza ne rend témoignage ngo nta n'umwe pour lui-même. ashinga Personne yishingira ne parle intahe pour lui-même. nta n'umwe ashobora kwishingira intahe Ne rend ubwiwe témoignage à lui-même. nta n'umwe Personne ne yishingira intahe parle pour ubwiwe lui-même. ntawe Il vaut mieux wivugira que Dieu ou d'autres parlent birakwiye ko pour imana Mais imuvugira c'est cyangwa uwundi Évangile ariko selon hano Jean, mu butumwa bwiza bwa yohana igice cya mbere ku murongo wa cumi n'icyenda Voici donc le témoignage de Jean lorsque uko niko gushinga intahe kwa yohana aho abayuda bamutumye kwa baherezi n'abarewi bavuye Yerusalemu ngo bamubaze bati urinde umurongo wa mirongo ibiri sans détour et déclara nawe aravuga je ne suis ntiya- pas Christ le Christ. Il ntiyahisha ukuri Quoi donc? aravuga ati sindi Élie si jewe kristo répondit, baramubaza non, bati none je se ne bimeze le bite suis pas. uri eliya ati sindi we Maintenant, quelqu'un pourrait poser la question. umuntu rero yoca Attendez, abaza le ikibazo Seigneur Jésus a ati quand même rindira dit rero ça umwami dans le yesu livre de Matthieu, mu butumwa bwiza bwa matayo mu gice cya 11 yaravuze ngo nimba mugomba kubyemera eliya araza yego ariko yamaze kuza kandi yafashe ibyo bibiri sous abishyira le même pas. Et si mu nous y kintu kimwe regardons de plus près, ubiravye neza muri kino Malachi, kigabane cy'umuhanuzi maraki havuga ukuza kwa mbere kwa kristo no gutegura inzira hakavuga n'ukuza kwa kabiri kwa kristo Malachi 4. maraki Mais kane ici, Jean dit ou répond à la hano question, yohana yishura es-tu ikibazo Élie? Es-tu ati uri eliya Élie? uri eliya Il répond arishura non. ati oya
jewe sindiwe kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo imbere y'uko haza wa munsi uteye ubwoba uhambaye uhoraho nzobarungikira umuhanuzi uvugishwa nanje Eliya. Malaki 4:5-6. Murazi yuko ikibazo suko Imana ibi kumwe n'umuntu maze abapfuye bakazuka, impumyi zikabona, ibimuga bikagenda, ibihambaye bitangaza bikakoreka. Oya, akaga ni mu gihe abantu batarose uburenganzira bwo kuronka ijambo ry'ubuhanuzi kiriko kiraba uno munsi, ntibagihishurirwe n'ivyanditswe vyera, ntibagironke mu vyanditswe vyera, bose bakizera amahishurirwa, ariko aya mahishurirwa yabo akabatera intambwe mu kirere. Mariko arandika ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bwatanguranye nk'uko vyanditswe mu muhanuzi Malaki no mu muhanuzi Yesaya. Dutegerezwa kuba abantu bashoboye kuvuga bati ubutumwa bwa Yesu Kristo buhera nk'uko vyanditswe mu muhanuzi, nk'uko vyanditswe mu mazaburi, nk'uko vyanditswe mu isezerano rishasha no mu isezerano rya kera. Ariko tugomba kubona iyo mirongo yo muri Bibiliya yerekeye ivyo. Murashobora kurondera ijoro n'umutaga mugaca hejuru, kiretse mubaye mw'ishuri ry'ubwami bwo mw'ijuru, kiretse mubaye mwicaye ku birenge vya Yesu. Aho rero si umwe aza kuvuga ikintu uwundi ngo avuge ikindi. Oya, ni umwe wenyene avuga, kandi uwo ni umwami w'ishengero riri hejuru, agendera hagati y'ibiterekwa ku ndwi vy'amatara. Murazi, nimba umuntu nka jewe nabwiwe, natwe turabona ko Branham ari umuntu, tumubona ko ari umuntu akomeye w'Imana, akomeye guhera mu minsi ya Yesu Kristo. Ariko guhera igihe twumva havugwa ngo yizera yuko ari umuhanuzi agomba kuza imbere y'umunsi uteye ubwoba uhambaye w'umwami, ntitugishoboye kumukurikira. Kandi aho naho nyene, aho abo bantu batashoboye gukurikira, aho nyene niho hatangura inzira yacu mu gace ka nyuma k'ubuhanuzi ako tubayemo. mu byizere cyangwa mu byizere, mu bitahura cyangwa mu bitahura, muzobona umunsi muzomenya yuko kwari ukuri gutunganye. Ndabasaba uno munsi, mbega isezerano rya rishasha ryatanguye mu gusohoza kw'ivyanditswe mu muhanuzi Yesaya n'umuhanuzi Malaki. None byasohoye gute? N'umuntu yasa nk'uko ari ingamiya, kuko handitswe ngo yari yambaye urushato rw'ingamiya. Mwibaza iki ko habaye iki mu mpemu ya Yohana? Uwo muntu ngo asa n'ikintu yambaye, yasa n'irushato yambaye. Mwibaza iki? Mwizeye ingene abantu bamucokora? Mbere ntibari bazi ko Imana yihishura muri byose mu buryo buciye bugufi, ingene yari yitekeye ijambo ryayo ryari ryafashe imero mu bukozi bw'umuhanuzi. Umwami wacu kure aravuga ngo, none mwagiye kuraba iki igihe mwagenda kumva Yohana? Mwagiye kuraba irenga rihungabanywa n'umuyaga iburyo canke ibumoso, canke mwagiye kuraba umuntu yambaye impuzu z'inyambarabami? Umwami aravuga ati, oya, ndababwira abantu nk'abo bari mu birimba by'abami. None mwabonye iki? Hanyuma aravuga ati, nimba mugomba kuvyemera, uwo niwe avugwa handitswe
Voici, ngwehe j'envoie mon nzobarungikira messager devant moi. integuza imbere De yanje quoi s'agissait-il? byari Le biki Nouveau Testament isezerano a rishasha commencé par ryatanguranye l'accomplissement no de gusohora la parole kw'ijambo prophétique ry'ubuvugishwa sous la forme mu d'un mbero homme qui y'umuntu se présentait en toute yari simplicité. aje aho uciye bugufi abantu On secouait la tête. barajunguje umutwe Mais Dieu ariko avait imana aussi ceux nayo qui yari ont ifise cru. abandi bizeye Comment ni sera la gute fin? impere zomera Comme était le nk'uko début, intango yari ainsi imeze sera uko la niko fin. impera izomera Le dernier livre de la Bible igitabo ca nyuma est ca un bibiliya livre ni igitabo prophétique. c'ubuhanuzi Il ne se trouve pas au début du Nouveau Testament. ntikiri ku ntango Il se trouve y'isezerano même rishasha chronologiquement mbere à la neza fin du Nouveau gitondetse Testament. inyuma mu isezerano rishasha Pardonnez justement. niho Et c'est là cyatondetswe que aho nous niho rencontrons dans le duhura premier verset mu murongo les mots, wa mbere amajambo la ngo révélation de uguhishurwa Christ. kwa yesu Que kirisito Dieu uko lui a imana donné. yamuhaye À Jean donc, pour montrer yohana aux les ngo choses. yereke abagurano biwe ibintu Bientôt. bigomba gukoreka vuba Dieu a une imana période irafise prophétique igihe à la fin c'ubuvugishwa du temps ku mpera de grâce. y'igihe c'ubuntu C'est dans cette période ni prophétique mw'ico gihingo rero c'ubuvugishwa que tombe tout l'accomplissement niho de ce qui a été hasohora prédit ibintu byose dans byabuwe mu l'Ancien isezerano et le rya Nouveau kera no mu isezerano Testament. rishasha Pierre, petero ici l'homme de Dieu. hano umuntu w'imana arabivuga bitomoye mu gice ca gatatu Lettre de Pierre, muri chapitre 3. petero wa kabiri gatatu umurongo wa Le jour cumi du Seigneur ariko viendra comme umunsi un voleur. w'umwami uzoza En lui nk'igisuma les cieux passeront, muri we amajuru fracas. Les azoshonga éléments se dissoudront dans l'ardeur de la flamme. hakaba nk'ukwasana guhambaye iby'itanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongongoka Jour terrible résultat du Seigneur arrive. umunsi uhambaye utebwa uhoraho urashitse umunsi uzowaka nk'itanure pawulo L'homme de Dieu, umuntu w'imana il dit dans 1 Thessaloniciens, aravuga muri tesalonike ba mbere chapitre 5, mu gice cya verset gatanu 1, umurongo wa pour ce mbere qui est du ngo temps ku et byo de l'heure, ibihe vous n'avez n'isaha besoin, frères, d'aucune bene data instruction ntimukeneye umuntu abibandikira ce sujet. ku ico cigwa Le verset 2, umurongo wa 1 kabiri Thessaloniciens 5. ari tesalonike ba mbere Vous-même, gatanu que le jour du muzi Seigneur mwese ko umunsi w'umwami uzoza nk'igisuma mw'ijoro nous allons ensuite ubundi duciye tugenda les prophètes Malachi, mu muhanuzi maraki savoir de quoi ngo ces tumenye hommes ont ico parlé abo dans le bantu Nouveau Testament. bavuga mu isezerano rishasha Nous lisons dans turasoma les derniers versets mu de mirongo l'Ancien ya Testament nyuma mu isezerano rya Et plus kera précisément, neza neza au chapitre mu gice 4, ca kane verset 1, car umurongo wa mbere sachez bien que le jour vient, brûlant comme une fournaise. eheraba umunsi uraje waka nk'itanure abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe kandi uwo munsi Et le ugira jour qui uzi vient les brûlera. uzobatongora Ainsi niko uhoraho a parlé le Seigneur nyene ingabo des agize armées. Maintenant, nta Matthieu n'agashitsi 4, canke agashami Souvenez-vous de la loi de Moïse, uzobasigaranira mon serviteur. kane umurongo wa kane nimwibuke ibyagezwe by'umusavyi wanje mose Des hommes amabwirizwa n'ivyashinzwe ivyo namugeze i horebu kuba ivyo kuganza abisirayeli bose verrait le prophète Élie avant umve nzobarungikira eliya wavugishwa nanje uwo munsi uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba celui qui ne lit utarashika pas l'Ancien Testament udasomye isezerano rya kera ce qu'est le ngo amenye du Seigneur icyo ari cyo umunsi w'umwami arashobora gusoma isezerano rishasha et ne le comprendra ntazo pas bitahura car l'Ancien et kuko le Nouveau isezerano rya kera n'isezerano rishasha birajana l'un et l'autre se rimwe canke ibindi se rejoignent. birahura mu mbabari L'un birahura se fond dans l'autre. kimwe gikoreka mu kindi iyo bene data bumvise babayeho babanye bagasangira na mwene data Branham mu buryo budasanzwe mu myaka myinshi S'ils iyo ont été ses amis, baba babaye abagenzi biwe bakajana guhiga bakagendana s'ils ne nawe seraient pas restés assis iyo bataguma bicaye
sur leurs oreilles. Mais ku matwi yabo bakibaza mu mitima yabo ko ubukozi buhambaye bugomba kuba bufise icyo busobanura n'intumbero, kuko mwene data Branham yashobora gukora ubwiwe yokoze nkawe nanjye, ariko umwami ntiyamubwiye nka Yohana nk'uko yarungitswe nk'intego yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Nawe niko uhawe ubutumwa imbere yo kugaruka kwa Kristo, ubutumwa buzokwitangira ukuza kwa Kristo. Byose byagendana neza n'ubwoko bwa Isirayeli, kandi bari batagira icaha. Imana ntacyo yabaharura ko baratanga ibimazi byabo, byose byari bitunganye. Ariko umunsi n'isaha aho ubuhanuzi bwa Bibiliya, aho ijambo ryambaye umubiri, aho ubuhanuzi bwatangura gusohora, Imana yaciye igira intango nshasha muri ico gihe. Uwo rero wese yabuze kuba muri iyo ntango nshasha yaciye abura ubufatane hamwe n'igikorwa cya Yesu, kandi umuntu atarose ubufatane n'igikorwa cya Yesu yaciye abandanya kubibura. Gushikana hariya ubwoko bwa Isirayeli bwari mu burenganzira bwabo, bari bafise ugusenga nk'uko byari byagerewe Mose, ariko hatangura igihe gishasha. Mwene data mushiki wanje mugenzi mukundwa, ntituri hano kugira ngo tunegure, kandi nimba nobikora kuri jewe bibwiwe jewe, bibwiwe nawe jewe nkubita ku gikiriza canje, nawe ugakubita ku gikiriza canje, ariko ndagomba kubivuga bifoboye uno munsi, nubwo noba ndi umuntu atigeze, umuntu yamenye igikorwa c'Imana c'umuvugabutumwa muri mwene data Branham canke aho abantu bose banezerwa bagakoma amashi bakaririmba, aho amakorane yo muri plein evangile bari bafatanije n'ibikorane bihambaye cyane bakabigiramwo icyo babikuramwo, ariko nta na kimwe kigeze gukoreka hamwe n'ico. N'igihe gusa intambwe ya mbere, igihe intambwe ya mbere utumbereye ibyakurikira, hariho abavugabutumwa benshi canke hariho oya, hariho benshi n'uno munsi dushobora kubihakana. Benshi womenga bakora ari imigisha myinshi, nkuru nyinshi, kumbure bararenza urugero, bazahawe mudi canke barabitondeka. Oya, ibi ntaco bimaze. Ico gufatirako si kuvuga butumwa bwiza, ico gufatirako ni igihe co gusohora kw'ijambo ry'ubuvugishwa, kugira ngo Imana ubwayo ishobore kugena nimba tugomba gutera intambwe hamwe nayo imbere. Kumbure ni ikintu ciza, ariko inyuma gusa. Iyo ushobora kwicara mu ikoraniro abantu bose bakaba bameze nk'uko umengo barashizwe hejuru, mbere ubajije n'ikibazo mu buryo bw'indero ngo mbega umaze kumva havugwa ico mwene data Branham yakoze? Ni ba bantu nyene baciye baduza ibiganzo bwa mbere bakaririmba mu ndimi insha n'iza kera, baciye baturikisha n'amashimo. n'abo bantu nyene bagwa bambaye ubusa, barishira hejuru, mbere ntusubire no kubamenya, ukibwira uti ubu ni wa mwene data, ni wa mushiki wanje.
il y a quelques instants, ils étaient encore haraheze igihe bien heureux et bari abantu bameze neza bose baririmba s'agitant dans tous les sens et soudain, même leur baca impande zose mbere ariko ubu no kubabona inyuma byarahindutse mu maso habo hahora hakaka hahindutse hasa no mu maso hagahindutse wewe yari mu mwiza ariko byanditswe mu maso yiwe hariraburanye kubera ko ihiraburanye kuko yatawe yuko imana yari yamaze kubona ikimazi cya abiri kacemera mu nyemere cyangwa mu byanku no munsi nabonye n'amaso yanje ayo ndiko ndarabisha ubu nabonye abantu imbere yanje bahinduka mu kanya n'akandi bagahinduka umuntu yari mwiza mbere no mu bw'inyuma umuravye mu maso yiwe byose bigahinduka mu kanya gato cane babanditsi beza bashobora guhezagira abana batunganiriza abantu bose ariko baciye bahinduka igihe bahura na Yesu mwene data mushiki wanjye mugenzi wanjye dutahure uno munsi yuko ubutumwa bwiza hamwe na Yesu Kristo mwana w'Imana bwakoze intango mu buvugishwa mu gusohora bihuye n'ijambo ry'Imana Yesaya 40:3 Malaki 4:4 Malaki 3:1 mu mbabarire uko niko ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uno munsi buriko buragira imperezo y'ubuvugishwa n'Imana hamwe n'umuhanuzi w'Imana yatumye hamwe n'ishengero ryashyizwe ku ruhande kubw'ubuhanuzi kubw'ubutumwa bw'umuhanuzi kuko hariho ivugabutumwa bose baraza ubushize hariho abantu mu gisagara cyacu bakoze ivugabutumwa ryiza imigwi 13 y'abasenga yidegemvya bose baragize mu ruhara mbere nta n'uwibajije ati bimeze gute bagiye gute ariko iyo igihe ubutumwa bw'ubuvugishwa buje ibintu bica bugufi hagati y'umunsi kubera iki kuko abantu batamenyeshejwe umugambi w'agakiza w'Imana ibi rero bigenda biba ibihambaye umunsi ku wundi nanjye nguma ni umuntu ashima kubwo guhishurirwa kw'ijambo ry'Imana muri kino gihe byomfashisha iki kumenya ibyo byose iyo ntaba narakiriye nahawe n'Imana ico nkeneye kumenya ico nkeneye kumenya nico ariko arakora ibyo mu bitware iwanyu inyuma ya kino gikorana nihagira umuntu ababaza ati ugusozera Imana iriko irakorana n'ishengero ryayo si bya bindi biri mu migambi y'abantu ibintu bihambaye hariya naha oya ariko uguheraheza bizoba bihuye n'ijambo ry'ubuvugishwa nk'uko umwami wenyine ubwiwe yabivuze muratahura none ubu yuko by'ukuri twicaye mw'ishuri ry'ubwami bwo mu ijuru uhereye igihe gishize umwami yaratwigishije uno munsi mu buryo bwumvikana arashobora kutubaza ati mwatahuye ibyo byose iyo umwami yoza akabaza uno munsi hano ati mwatahuye yuko impera igomba kuba impera y'ubuvugishwa yobaza ati mbega mwatahuye ubukozi bw'urunganwe rwanyu
ingene mbega twobitahura gute Nous pouvons le comprendre en ce que twotahura yuko umwami ubwiwe atwugururiye ubwenge ngo dutahure ibyanditswe ndabibabwiye quand cette période d'enseignement sera terminée, iki gihe cy'ukwigisha nicyarangira tuzovuga neza neza autrefois nk'abigishwa kera quand il a demandé igihe ababaza avez-vous ati compris tout mbega cela? mwatahuye ibyo byose baramwishuye bati egome mwami hareruya watahuye Est-ce que j'ai compris? mbega natahuye Oui, egome Seigneur, mwami tu me l'as révélé wabimpishuriye par ton ku Saint-Esprit, bwa mpemu wawe tu yera l'as instruit watwigishije ce temps. muri kino Nous gihe penserions, et c'est là two ma kwibaza conclusion, niko ndarangiza que l'école ishuri du royaume des cieux ry'ubwami devrait maintenant bw'ibwo se mu ijuru quelque part byagomba en haut kuba dans les ahantu cieux. runaka mu ijuru oyaye ubwami bwo mu ijuru C'est rapproché. bwaratwegereye La première phrase que Jean, ijungane rya mbere cet yohana ujya en mu qui nda la prophétie uwo biblique ubuhanuzi accomplie, bwa bibiliya bwasohoreyemo a dit en premier lieu, yaravuze ubwa mbere Répentez-vous. ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereye Notre Seigneur a umwami utilisé wacu presque la même yakoresheje formule. ayo majambo Et le nyene royaume des cieux ngo ubwami ne bw'ijuru vient pas avec des ntibuza avec grande apparence extérieure. buboneka mu buryo bw'inyuma oya buri imbere muri wowe no muri jewe twe twarajanywe mu bwami bw'imana Nous sommes nés de nouveau twavuze ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima ku bw'ubuntu bw'umwami wacu yesu son kirisito sang amaraso yiwe atwikira ibyanje byaha lumineux et puis toi aussi aratuma nera nawe nico kimwe tu es racheté accepté dans la foi waracunguwe et le Seigneur ubyemere mu kwizera umwami azoturinda mu ishuri ryiwe gushitsa igihe bizoba bikenewe j'en suis reconnaissant. kandi ndafise amashimwe mu ishuri ry'ubwami bw'ijuru ni bya bene data bose bashiki bacu bose abakuru n'abahambaye twese twicaye munsi yo kwigisha k'ububasha kuvugishwa mu butumwa bw'igihe cya nyuma ibyo imana yaduhaye muri kino gihe uko niko dutandukanywa n'abandi bose kandi ntitwo ariko hari umuntu atuzi yaraduhamagaye mbega muranezerewe no munsi imana ko yatugiriye ubuntu mu nyonga hayo mu bwami bwayo kumva ijambo ryiwe mu kanwa kiwe atari uko turisobanura ariko twarihishuriwe ijambo ntiryumvikanye gusa twanaribonye icyo gituma yohana yavuga ati icyo twiyumviye icyo twabonye ijambo ry'imana si iryo gusa kumva oya ijambo ry'imana no kuriraba n'amaso kuriraba muri wewe no muri jewe ijambo ry'umusaraba ijambo ryose rigomba kuba irigaragara mu buzima bwawe no mu buzima bwanje muntu urwaye uri hano no munsi yumve gusa ijambo ryo gukira indwara ko ijambo ryarungitswe ngo rigukize wewe utararonka agakiza wakire ijambo ry'imana ry'agakiza kawe uzokizwa utabaze umwami azoguhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwiwe amen amen reka duhaguruke dusenge data bo mu ijuru twese hamwe turaje ubu imbere y'inyonga zawe zera mu kwizera kuzuye no kwizigira uko utanze nk'inyishu ubu ko ukiza ko uharira ko ubohora kandi ko ukiza indwara mwami mu izina ryawe ryera ry'igiciro rya yesu ububasha bw'imana bugaragare ku bantu
et que ta parole soit maze ijambo confirmée. ryawe risohore. Seigneur bien-aimé, mwami mukundwa, tu nous as fait connaître le temps watumenyesheje isaha n'igihe où nous vivons. icyo tubayemwo. Tu nous as parlé comme un wavuganye ami natwe parle nk'umugenzi à son ami, abwira umugenzi et wiwe, tu nous as fait kandi connaître watumenyesheje mystère du royaume amabanga des cieux. y'ubwami bwo mu ijuru. Dieu mwananye n'ububasha bwose, qui est wamyeho, et uriho, qui sera. kandi uzokwamaho. Ne déçois pas ton peuple. Oh. Mais réponds maintenant et confirme ntutetereze ta ubwoko parole bwawe, ariko wishure usohoze ijambo ryawe, à quiconque croit de tout son kugira ngo cœur uwe wese yizeye n'umutima wiwe et qu'il wose arrive au nom du Seigneur. agashika Que nous ne ku izina nous ry'umwami. contentons pas d'entendre ntitube abantu la bumva parole de gusa Dieu, ijambo mais que ry'Imana, nous puissions ariko la voir dushobore kuriraba, faire les maze turigiremo umwimenyerezo umwe wese ku ruhande rwiwe, ibyo twumva bibe igifatika. amen. imbere yacu dans l'esprit, l'âme et le corps. mu mpemu, mu bugingo no mu mubiri. ndagushimiye mwami kubwo ku ishuri iryo Tu nous as mis wadushizemwo mucunguzi. exerce ukoreshe ukwihangana kwawe kuri umwe wese muri twebwe, kugira ngo ntihagire n'umwe yosigara inyuma. mucunguzi urafasha abantu bose cyo kimwe. ndagushimiye ku bw'ibyo, urakoze kuba wararungitse umukozi wawe umuhanuzi. amen. urakoze data ko hamwe nawe n'ubukozi bwiwe urungano rw'ubuvugishwa rwaratangujwe. amen. rwaratangujwe. urakoze kutwemera kumva icyo mwemu abwira amashengero. ndagushimiye ku bwa mwene data wese, ku bwa mushiki wacu wese, kuri bose abo wahamagaye ngo basohoke, abo watoranije, abo wahisemwo. imigisha yawe n'ubuntu bwawe bibe kumwe na twebwe twese mu izina ryera rya Yesu. amen. haleluya, haleluya, haleluya. Loué soit Dieu. yahimbazwe Imana. Loué soit Dieu. yahimbazwe Imana. Alléluia. haleluya. Bénis sont les yeux qui voient, harahezagiwe amaso abona n'amatwi yumva, car beaucoup kuko benshi auraient voulu voir et bagombye entendre kubona no ce kumva qui nous a été accordé ibyo et twahawe, n'ont pas pu le voir ntibashoboye kubibona ni l'entendre. no kubyumva. Mon Dieu, o Mana yanjye, je sais que tu es ici. ndazi kuri hano. Ta haleluya. sainteté ukwera kwawe remplit cette salle. kuzuye kino cyumba. Haleluya. haleluya. Tout est possible. byose birashoboka. Louange, amashimwe. urakoze Ouvrez Mwana. votre cœur. mwugurure imitima Ouvrez yanyu, votre bouche. mwugurure iminwa yanyu. Et quand vous dites Seigneur, je niyo t'aime, mwavuga muti mwami Seigneur, je te ndagukunda, remercie. mwami ndagushimiye, Seigneur, tu m'as mwami parlé. wambwiye. Alléluia. haleluya. Tout ce qui vient abaza dans bose votre cœur, biri exprimez-le. byose mu mutima wanyu mubivuge, Apportez l'honneur à Dieu. muzanire ibyubahiro Imana. Alléluia. haleluya. Rendez gloire à Dieu. uhimbaze Imana. Alléluia, car Dieu haleluya. s'est levé de sa kuko demeure sainte. Imana Et que les habitants de la ihagurutsa terre hera hayo mu ijuru, tremblent. abantu bo mu isi bagiganye. Alléluia. Dieu a Haleluya. fait de grandes choses. Imana yakoze lors de ibihambaye l'exode mu gihe cyo sous Moïse. kuvayo kuri Dieu Mose. a fait de Imana grandes yakoze choses ibihambaye lors de l'entrée mu gihe cyo sous kwinjira kuri Josué. hamwe na Yosuwa. Il est notre Dieu. niyo Mana yacu. Alléluia. haleluya. Lui qui a fait de grandes we choses yakoze au ibihambaye commencement de la nouvelle alliance. mu ntango y'isezerano rishasha. Et tout était là. byose kwari ugusohora kw'ibyanditswe byera. haleluya. Alléluia. haleluya. Tout ce qui byose se passe ibiriko dans le royaume birakoreka de mu Dieu bwami bw'Imana est l'accomplissement n'ugusohora des Écritures. kw'ibyanditswe byera. Alléluia. haleluya. Afin que les kugira ngo Écritures soient ibyanditswe accomplies byera bisohore, et que des fleuves d'eau vive inzuzi coulent z'amazi y'ubugingo comme dit l'Écriture, zitembe nk'uko ibyanditswe bivuga, afin que l'Écriture soit kugira accomplie, ngo que des fleuves d'eau ibyanditswe vive byera coulent
Alléluia. ibisohore Gloire à Dieu. inzuzi z'amazi y'ubugingo Gloire à zitembe toi, haleluya mon Dieu. gloire Nous n'avons pas imana suivi ihabwa des femmes icyubahiro oh mana habilement conçues, ntitwakurikiye imigani ni des y'abantu interprétations, cyangwa insobanuro mais z'abantu la ariko révélation twakurikiye de la parole guhishurirwa prophétique kw'ijambo ry'umuvugishwa qui brille comme rya une kaka lumière éclatante nk'umuco dans un lieu ukayangana cyane obscur. ahacuze umwiza Alléluia. haleluya La lumière umuco au temps du soir. mu gihe cyo ku kagoroba Remerciez le Seigneur. yashimwe umwami Glorifiez son nom. nimushime izina ryera Si les montagnes Nimi- ont sauté, si nimba les imitumba collines ont yariterera tressailli, hejuru imitumba Qu'en sera-t-il du igaturikisha peuple de Dieu? byomera gute ku bwoko bw'imana le salut nous est agakiza parvenu. karadushikiriye haleluya Aujourd'hui, uno à munsi cette heure, muri ino saha le salut t'est agakiza parvenu. kagushikiriye Alléluia. haleluya Louange amen n'amashimwe et reconnaissance, no gloire gushima et n'ubwiza no adoration gusengwa à toi, à n'ibyawe l'agneau we qui mwagazi a ouvert we wuguruye les sceaux ibimatanijwe en notre temps. mu gihe cacu Alléluia. haleluya Toi, agneau de Dieu, wewe mwagazi w'imana Alléluia. haleluya À toi, le roi, Alléluia. ni À wewe toi, le mwami Seigneur. haleluya wewe mwami Soit apportée la uganza reconnaissance. abami wakira amashimwe reconnaissance. uzanirwe amashimwe Loué soit ton Saint-Nom. nihashimwe Bénis tout izina le monde ryawe et sois avec nous ryera tous. wezagire rwose ube Alléluia. kumwe natwe twese Tu haleluya es digne urabereye et nous voulons te le turagomba manifester en le kubikugaragariza chantant mu et kubikuririmba t'honorant ainsi. mu kukubaha gutyo Alléluia. haleluya Tu es digne. urabereye Tu es digne. urabereye Tu es digne. urabereye Tu es digne. urabereye Ô Seigneur, o mwami de recevoir kwakira louange amashimwe et honneur, n'ibyubahiro gloire n'ubwiza et no adoration. gusengwa Tu es digne, urabereye ô Seigneur. o mwami Tu es digne. urabereye mwami Tu es digne. urabereye Tu es digne, urabereye Seigneur, o mwami de recevoir kwakira louange amashimwe et honneur, n'ibyubahiro gloire et nihahimbazwe no adoration. gusengwa Tu es digne, urabereye ô Seigneur. o mwami Amen. amen amen